Inshuti namwe bakunzi b'urugo rw'intera Gitega turaramukije twongera tubaha ikaze mu makuru yo kuri no munsi. Ishirahamwe Sakode ryatunganije inyigisho ku bajejwe intwaro, ubuvuzi, indero, amashengero hamwe n'abajejwe umutekano bo mu makomine Gitega, Giheta na Makebuko. Uwo mugambi usanzwe ukoreramwo kuri uyu wa kabiri Ntwarante umwaka wa 2020 mu ntumbero yo kubamenyesha imigambi y'iryo shirahamwe, aho kuva wa gatatu Ntwarante gushika ku wa kane Ntwarante umwaka wa 2020 habaye inyigisho ku bakorana n'uwo mugambi Sakode muri aya makomine atatu mu ntumbero yo gutanguza amakrebe ku mashuri ugwaruka ruzigiramwo ibijanye n'isuku mu gihe c'ubutinyanka, bongere baronswe inyigisho zifatiye ku buzima ndoragitsina. Muganga Jida Marlene Kaneza ajeje umugambi ishure ry'inyenyeri ujeje guteza imbere isuku ku mashure, akongera akaba n'ujejwe genzura akanovera k'ibikorwa vya Sakode, aratubwira ibikorwa Sakode iriko irakora kugira ngo isuku na cane kubigeme n'abakenyezi rigende neza. Mu bijanye n'isuku turashimikira ubwa mbere na mbere ku isuku muri rusangi. Tuvuze isuku muri rusangi turavuga ivyerekeye amazi, turavuga ivyerekeye agasabuni kugira ngo abanyeshuri bashobore gukaraba mu minwe n'amazi meza n'isabuni. Mugabo kandi turashimikira cyane ku isuku rijanye no mu bihe vy'ubutinyanka, kubera ko Sakode imwe mu mugambi itandatu isanzwe ifise nyamukuru harimwo n'ujejwe guhimiriza no gufasha abakenyezi n'abigeme b'abarundikazi kugira isuku ryabo ryiza ryo mu gihe c'ubutinyanka. Kugira ngo dufashe rero abo bakenyezi n'abigeme b'abarundikazi kugira isuku ryabo ryiza ryo mu gihe c'ubutinyanka, turabicisha mu mice ibiri. Ubwa mbere na mbere turatanga inyigisho nyinshi cane ku vyerekeye uburyo umwigeme canke umukenyezi w'umurundikazi ndetse uwo ari we wese yoshobora kubaho ibihe vyiwe vy'ubutinyanka, akiga kugira isuku ryiwe ry'umubiri nk'uko bitegerejwe. Mugabo kandi turatanga n'inyigisho ku vyerekeye ibikoresho bibereye byo gukoresha mu gihe c'ubutinyanka, kubera ko tuzi yuko benshi cane mu barundikazi bagenzi bacu badaronka amikoro y'amafaranga akwiye kugira ngo bashobore kugura ibikoresho bibereye byo mu gihe c'ubutinyanka. Sakode rero niho yaciye yiyumvira agatambara agateka, akaba ari agatambara k'isuku keza koroshe katava ko gukoresha mu gihe c'ubutinyanka, kugira ngo na babandi tudafise amikoro akwiye yo kugura amakotegisi ya buri kwezi dushobore kuronka igikoresho ciza co mu gihe c'ubutinyanka. Aho gatambara rero kaba kitwa gatambara gateka, kakaba gafise uburambe buva ku myaka 3 gushika ku myaka 5. Ico ako gatambara gateka kaza kungura canke kabijya kako nuko ubwa mbere na mbere ku vyerekeye amafaranga nkuko mpejeje kubivuga na karusho na kunguko kanini ku miryango, kuko ako gatambara gateka karimwo udutambara 5, karimwo imigozi 4 yo kwambaza, karimwo n'udusaho 2 kagugwa amafaranga 10,000 gusa vy'amarundi, kandi kakaba kamara imyaka 3 gushika ku myaka 5. Bisigura rero ku buryo bw'amafaranga haba habaye akunguko kanini turavye n'izo zindi twambara rimwe tugata amahera zigugwa. Ico ni cambere. Ica kabiri nuko kurya abarundikazi bataronka amafaranga akwiye kugura tujya dukoresho two mu gihe c'ubutinyanka twa kizungu umuntu akoresha rimwe agata, niko no kuronka uduhuzu two munsi cyangwa uco no twita udukareso bidashobokera benshi. Si bose baba badufise, n'ababa badufise bashobora kuba bafise utudakwiye twobashoboza kubaho ibihe vyabo vy'ubutinyanka bisanzuye. Nico gituma rero gatambara gateka mu buryo gakozwe gakoranywe n'imigozi kugira ngo uwo bafise agahuzu ko munsi n'uwo batagafise nawe nyene bose bashobore kuronka igikoresho ciza co mu gihe c'ubutinyanka. Ica gatatu tudashobora kwibagira nuko turavye akamaro ku bidukikije naho nyene agatambara gateka karafise akarusho, kubera hako tuza turakoresha twa dutambara dukoresha rimwe twaguma duta kandi dukozwe mu bikoresho bishobora guhungabanya isi yuko iba nziza. Ako gatambara karakoreshwa kakameswa muri iyo myaka 5 yose. Bisigura yuko umucafu duta watujya dukoresha mu gihe c'ubutinyanka rimwe tugasha duta, uwo mucafu uragabanuka cyane. Baba bakenyezi abigeme canke abagabo bitavye izo nyigisho barakenguruka kuko agatambara kazofasha abakenyezi n'abigeme bahora babura uburyo bwo kugura udutambara tw'ikizungu, ariko bagasaba ko na leta yofasha kugira ibeyeho gatambara agateka igabanuke cane, maze umukenyezi wese ashobore kukaronka bitagoranye. Ikijanye n'agatambara gateka je mbere ngira ni ikintu cari caratevye gushika, kuko abatari bakenyene baragira ingorane igihe c'ubutinyanka, abatari bake babifata
nk'imiziro ntibashaka kuvyerekana neza umenga ni ibintu binyegeje kandi ari ibintu abantu bose babigeme bacamwo mu buzima bwa misi yose. Hariho nk'abanyeshure uzobona baje basaba uruhusha, jewe ndatashe binteye ntiteguye, canke ubundi nawe ugasanga yiteguye ukutariko agaca agira ati sinomaramarira mu bandi banyeshure none ndatashe, agaheza agaca agenda agaca asiba nk'imisi 2, urumva yuko 2 canke 3, urumva yuko hariho ivyigwa aba yahomvye. Niko hariho abari mw'ico kiringo c'ubutinya nk'abamererwa nabi bakaribwa, mwe nabo si benshi ntibagwiriye, mugabo kubera ico kibazo c'isuku nibaza yuko bigiye gutora umurongo kandi mwiza cane. Nkaba nagira ko nsaba yuko igiciro ca turya dutambara ari 5,10,000 burya turavye amikoro y'abenegihugu bo mu buzima buto buto basanzwe, ayo mafaranga ni menshi cane. Nkaba badusiguriye baragerageza baratubwira yuko ari kubera ibikoresho bakoresha biva hanze bizimvye, bariho amakori aho bakorera, yuko naho nyene hari abakozi bahembwa badushona bakariha n'ibindi bikoresho bitandukanye. Rero je nariko ndiyumvira yuko twosaba leta mvyeyi, leta nkozi igashiramwo umuganda kugira ngo nk'ivyo bikoresho biva hanze vyose vyinjire bitarisha ikori, gutyo abenegihugu badoshobora guca baronka utwo dutambara ku giciro kigereranye, gutyo isuku, amagara meza bibandanye bikomera, n'ubumenyi mu mashure buce butera imbere. Ikindi kintu novuga ni ivyo bagiye baradukuramwo batwereka kungene bashobora kwanikira turya duhuzu two munsi dukareso, abatari bake batushira ahantu nyene hanyegeje, ukumenga umuntu akabonye uwo muntu aba yambaye ibara bamaramaye. Hariho uducafu tumikrobe duca twinjira tugashobora gutera ingwara umwigeme canke umuvyeyi akambaye biciye mu bihimba vy'irondoka, ama infection. None rero ubu batweretse yuko hariho uducafu tubwirizwa kwicwa n'imishwarara y'izuba. Tugiye kubahimiriza rero bikure mu bwenge yuko umuntu akabonye aba agowe, aba yambaye ibara, mugabo abone yuko bari karabigira ku neza yiwe. Yo kaje guhindura ibintu bishasha vyinshi, kuko umuntu agakoresha hagati y'amasaha 4 na 6, urumva mw'ico gihe ni kiringo kininiya, kuko ubufise n'akantu ushobora gushangiza mu kabikamo ko kantu ba wikuyeko hamukongera ukambara kandi nk'akajambo twabwa nk'umukenyezi ni uko bo bikwiragiza ahantu hose, kuko ivyo ni ibintu bije kudufasha cane gose. Nk'umuntu agiye no kwibaruka biramufasha gose kandi cyane gusumba ubwo bundi buryo twari dusanzwe tumenyereye bw'amakotegi. Umuntu atinya gukora mu bintu bimuvamo hoho ntashobora no gukora mu mavyi y'umwana wiwe, nico gituma ibintu umesa urarongorora hamukanikira ahantu hari akazuba, hari imishwarara y'izuba, imigera yose birimwo irapfa, hama ugaca ukoresha bushasha. Mbere kubera gasanzwe gakoze no muri sample sa koto, ni ibintu vyiza cyane kandi ingaruka mbi na ntoyi bokigera usangamo. Ukijanye no gukwiragiza utwo dutambara mu mabutike nk'uko utwikizungu udusanga mu mabutike yose, muganga Jida Marlene Kaneza amenyesha ko hataragera kuko bisaba inyigisho, ari naco gituma agatambara agateka kagitangirwa mu bibanza bizwi. Ikintu ca mbere dushimikirako nico gituma no mu gutanga utwo dutambara agateka tudashobora kudutanga nk'uko twaba dutanga isabuni n'ikindi, turabikurikiza inyigisho nyinshi. Ica mbere na mbere nuko ako gatambara karakenera ko umuntu akagirira isuku ryinshi, bisigura yuko umuntu arakamesa neza n'amazi meza n'isabuni, umuntu akarongorora neza kugira ngo ayo maraso niyo sabuni byose bivemo neza, mugabo kandi uwo mukenyezi canke umwigeme arakanikira ahantu heza hashika imishwarara y'izuba kugira ngo abandanye gakoresha atangorane zindi kamuteye. Ikindi dushimikira ko nuko ako gatambara naho umuntu akambara akamesa agasura akakambara, kirazira ko gatizanywa, kirazira yuko ndagakoresha hanyuma ngo ibihe byanje vy'ubutinya nkabiheze ngo cenda gaha mutoyi wanje. Bisigura yuko ako gatambara umuntu akaguze ako gapake karimwo udutambara 5 aba ari gwiwe gusa,
adagasangira n'uwundi canke ngo akagabure n'uwundi, kuko utwo dutambara dutanu nitwo dushobora kumufasha yuko ashobora kwihindura mu bihe vyo vy'ubutinyanka, nk'uko ababinonosoye babiduhanura yuko inyuma y'amasaha ane gushika ku masaha 6 umuntu aba yahinduye igikoresho ciwe co mu gihe c'ubutinyanka. Kakaba rero gashobora no kuronkerwa mu ntara ya Gitega, aho SACODE isanzwe ifise icicaro cayo imbere y'ibigo y'ikigo ca posita, aho SACODE isanzwe ikorera. Muganga Kaneza akaba yaboneyeho akaryo ko kwigisha abakenyezi uburyo bwiza bwo gusukura ibimba vy'irondoka vyabo, kuko bimaze kwibonekeza ko hari ababikora mu buryo butari bwo. Abigeme n'abakenyezi no bahanura kugira isuku ryabo y'ibihimba vyabo vy'irondoka mu buryo bukurikira. Ubwa mbere na mbere koza igihimba cacu cirondoka duhera imbere tujana inyuma, kugira ngo ntituhave dukura umucafu uca ahaca umwanda mukuru ngo tuwuzane mu bihimba vy'irondoka. Ico ni ca mbere. Ica kabiri, turakwiye kwiga yuko igihimba cirondoka c'umukenyezi canke c'umukobwa kiriyoza uburyo Imana yagikoze, bisigura yuko twebwe twoza ahajya dushikana amaso gusa, twoza hanze y'igihimba cirondoka, mugabo kandi nta sabuni dukoresha, nta kintu na kimwe kindi dukoresha, amazi yonyene meza arakwiye. Ikindi ca gatatu dukwiye kwiyubarako nuko tudakwiye gutuma intoke mu gisabo canke ngo tugende koza imbere mu gihimba cirondoka, kuko aho nkuko mpejeje kubivuga hasanzwe hiyoza. Kuba gutwara y'intoki rero canke ayandi masabuni y'ubundi bwoko bigashobora ahubwo gutuma yuko dufatwa n'izindi ngwara, yaba ama infection canke dutuma ikirere kiri mu gihimba cirondoka cacu gitirigana, gutyo rero tugashobora kugwara n'ingwara tutogwaye. Twibutse ko mushobora gukurikirana amakuru y'urubuga rw'intara Gitega mu guca kuri page Facebook mu kwandika Province Gitega, site web www.provincegitega.gov.b, ku rubuga rwa Twitter @Gitega, eka ndetse no kuri chaîne YouTube GTG Web TV. Turashimiye ko mwadukurikiranye, ntimwibagire gukunda iyi nkuru, kuyikundisha abagenzi banyu no kuyibasangiza. Murakoze.